Mchunguzi. Mwenyewe anaweza kukomboa watu. Mkombozi. Niwe yapuyemo umucunguzi. Ndiye aliyetoka yema mkombozi. Haleluya. Amen. Umugisha wagiye kuronka. Baraka ilienda kupata. Utari imfura. Wenye hakukuwa mtoto wa kwanza. Ni kubera iki imfura kenshi atarizo ziba? Kwa sababu gani watoto wa kwanza mara nyingi sio wanaweza kupata baraka? Ni kubera iki imfura? Ni kwa sababu gani mtoto wa kwanza zikubitika cyane? Zinakuwa zinapigwa sana. Afisa bana barenze. Afisa abana batatu. Nyewe wana watoto kama watatu. Uhera kuri umwe kugeza kuri batatu. Mmoja kufika kwenye watatu. Bizamurika. Kuduza nawe ufise 10 zangu. Hata kama una 10 ufise abana barenga babiri. Watoto wazidi wawili. Mwabo bana. Mwao watoto wako ubitegereza neza. Ukitizama vizuri usangifura ifisiki. Unaweza kukutana mtoto wa kwanza ndiye ana matatizo. Mara mingi kenshi ifura ni usangifisiki. Mara mingi mtoto wa kwanza ndiye unakutana na matatizo. Kubera ko imfura igize ikibazo. Kwa sababu mtoto wa kwanza akiwa anapata tatizo n'abakurikira na wengine wanayemfuata bazogira ikibazo, watakuwa na matatizo. Kuko niwe rufunguruzo, niwe afise urufunguruzo. Kwa sababu ndiye anafunguo. Iyo umuheza agira umanutse. Kama baraka imeshuka uhera hejuru. Unaanza juu. Iyo usanze hejuru agwaye. Sasa baraka ikikutana juu kunaumwa. Kunaingia tatizo kwenye familia. Yo mamvi ubyaye umwana. Ndiyo maana unapozaa mtoto, umwana wa mbere, mtoto wa kwanza, ukwiye kumusengera. Inabidi muombee. Kuko niwe rufunguruzo rw'umuryango wose. Kwa sababu ndiye funguo la familia lote. Ari umuntu ashobora kuvuga ngo jewe. Kuna mtu anaweza kusema eti mimi sindi imfura. Sio mtoto wa kwanza. Nta kibazo mfise. Sina tatizo. Kuko sindi imfura. Kwa sababu mimi siko mtoto wa kwanza. Kwa nini kule na kuna viti vingine? Mwache kuona tusubiri. Haleluya. Amen. Imfura. Mtoto wa kwanza. Sokuru wawe yari imfura. Babu yako alikuwa mtoto wa kwanza. Cyangwa so wawe yari imfura. Au baba yako alikuwa mtoto wa kwanza. Harabaye ikibazo giciye. Palikuwa tatizo pakipitia. Kubera ko sogokuru wawe yabaye imfura. Kwa sababu babu yako alikuwa mtoto wa kwanza. Sokuru wawe sogokuru zawe yari imfura. Au baba yako mkubwa alikuwa mtoto wa kwanza. Hariho transfer yagiye iba. Kuna zenye vilikuwa vinaendelea. Haleluya. Amen. Nurufunguruzo rw'umugisha. Ni funguo la baraka. Nurufunguruzo rw'umuryango. Ni funguo la familia. Nibo imfura nizo ukunda gusanga. Mtoto wa kwanza ndio unaweza kukutana mara mingi. Zitanguye kwiga kunywa inzoga. Zinaanza kujifunza kunywa pombe. Zitangura kwiga kunywa urumogi. Zinajifunza kunywa. N'abakurikiye. Hata wengine wanaoendelea nabo bagafatwa n'uwo mwuka. Nao wakakamata na pepo hiyo. Kubera ko kwa sababu nibo buguruye urubyaro. Ndio waliofungua kizazi. Ni nabo Satani akorera ko kugira ngo bugurure umupfumo. Hao ndio na hata Shetani anatumikia eko ili walete laani hiyo. Bafungue laani. Wafungue laani. Mungu tutendee mema. Turakuraho uwo mupfumo. Tutatoa laani hiyo. Turakuraho uwo mukoshi. Tutatoa laani hiyo. Semeni haleluya. Vuga haleluya. Leubeni niwe yari imfura. Ndiye alikuwa mtoto wa kwanza. Mweleka kolikosa. Lakini akafanya kosa. Acha tusikie.
vitu mbalimbali tunaweza kuwalinda. iyo umwana amaze gukura Kama mtoto ameshaanza kukua, ntakwiye gupfa kwinjira mu cyumba cya se na nyina hauwezi kuingia kama anavyotaka chumbani mwa baba yake. ashobora kuhakura umugisha Anaweza kuwapatoa baraka cyangwa akahakura umuvumo. au akatoa laana. Amen. nari niko ndihuta nari kubabwira Ni kwa sababu niko nakimbia na muda, ningewaambia abana babona laani watoto wanaweza kupata iyo babonye ubwambure bw'ababyeyi iyo bamaze kumenya wanapoona wazazi wao hawavaa. iyo umuntu amaze kumenya ubwenge Wakati mtu anakuwa mtu ana hekima, nimba warabonye ubwambure bwa so cyangwa kama umeona baba yako wako uchi au mama yako, wokuzuka kwibyibuka kwa bibi ulikuwa mtu ana akili, unakumbuka na ya kwamba umeshaviona. birafise umuvumo byaza Vinalaani vimeleta kwenye maisha yako. birafise umuvumo byaza Vinalaani vimeleta. sinakubwiye kuduza urutoki Sikwambie tupandishe mkono, ariko lakini wewe huu unajijua. wapfa wibaza ngo bijya bintu birakurisha Usiwe unaika hapo unasikia eti N'umuvumo. vile vilienda bure. Ni laani. haleluya Amen. uzosome bibiliya ikwereka umugabo yitwa Some Biblia itakuonesha Bwana anaitwa Hamu Hamu. ngo yabonye ubwambure bwiza Eti aliona baba yake akiwa uchi. asohoka hanze ngo abwira bene wabo Akatoka nje akawaambia ndugu zake. se yari yaborewe Baba yake alikuwa amelewa. hanyuma Baadaye impuzu zirakoroka nguo zikatoka. washagenda abwira bene wabo agenda atwenga ngo ndabonye papa Anaenda anacheka akasema eti Ngo ndabonye niliona papa. baba ako uchi. mukuru wiwe ngo agenda afata igitenge afata impuzu Mkuu wake mtoto wa kwanza akaenda akachukua kitenge. agendesha umugongo Akaenda hiki nyuma na mgongo. ahitira mupfuka Eti akamfisha baba yake. Akamtia yuko. aca arasohoka ariko ntiyamubona Anafika anatoka lakini yeye hakumuona baba yake ako uchi. bukeye babwira Nowa Asubuhi wakamwambia Noa, baramubwira ibyabaye wakamwambia yeye amekuwa. uwo mwanya Muda huo Nowa ahitira avuma urubyaro uzoza Noa alifika mahali hapo analaani kizazi ambacho kitakuja. ntabwo yapfumye Hakulaani Hamu Hamu. kandi niwe yari yakoze cyane Tena ndiye alikuwa amefanya. ariko yacavuga ngo uyu munsi Lakini alifika na sema eti kuanzia leo Kanani eti Kanani huko abaye ikivume eti anakuwa mwenye laana. Kanani ni umwuzukuru wa Nowa Laani alikuwa mjukuu wa Noa. ngo abaye umuja w'abaja Eti anakuwa mtu anakuwa umuja w'abaja umuja gute mutumwa wa watumwa mtumwa wa watumwa. ntabwo nikumvikana reka nukubyereka ku ijambo rigeretse kuri haleluya Amen. Anakuwa mtumwa wa watumwa. ushobora kuba umuja w'abaja Unajua ya kwamba unaweza kuwa kubera mtumwa wa ikosa watumwa rya sogokuru wawe kwa sababu la kosa la babu kubera yako. umuja w'abaja mu cyari cyo Mtumwa wa watumwa mnasikia ni kitu gani? umuja Mtumwa ajakariye abandi baja ni mtumwa wengine wengine watu wengine watumwa. amen Amen. Leo laani hiyo ikutokee hii kwa jina la Yesu. ndavuga ngo uyo muvumo kuveka Nasema laani hiyo ikutoke. twazamura haleluya Nasema haleluya. Laani hizo Leubeni se acara mubwira baba yake akamwambia eti nukibaya karenzo eti haukui tena mwenyewe anayezidisha. ntukibaye umunyamugisha Haukui tena mwenye baraka kuko wuriye ubujyamo bwanje kwa sababu uliingia pengeni na lala.
kwanza wa kupewa baraka. nabi yabwiye ejo Nilikuwa nimewaambia jana. umugisha waronse mutoya. Baraka ilipata mtoto wa pili. Amen. Kizazi linaendelea. Inyuma majana 430. Baada ya miaka 40 na 30. Majana 430. Bavuye wakatoka huko. Ndoko bamaze mu bugara bw'imyaka 40. Walikuwa kwenye jangwa miaka 40. Hari haize hafi imyaka majana 5. Palikuwa panaisha miaka 500. Reuben alikuwa amelaaniwa. Bageze mwiherezo. Walipofika kwa mwisho, Mose agiye gupfa. Mose alipotaka kufa, ahamagara imiryango akaita mafamilia 12 12 ya Israeli kwa kundi nyene ya Israeli vile Yakobo yayihamagara kama jinsi Yakobo alikuwa ameita. Batonda imbere yiwe, wakatonda mbele yake kugira ngo ayihezagire ili awabariki. Byari ngombwa nyene ko ahera kuri Reuben. Vilikuwa bidii ili aanzie kwenye kwa Reuben. Ageze kwa Reuben, alipofika kwa Reuben, bahindura system, anafika na geuza. Hallelujah, amen. Usura mu byagezwe turihuse. Abare Rubeni baragahoraho ntibagapfa. Abantu bo muri bo ntibabe bake. Imana ishimwe cyane. Mose aza guhindura. Mose akageuza ijambo neno Yakobo yari yaravuze. Yakobo alikuwa amesema. Birashoboka ko so yuko inawezekana baba yako kulaani akakuwa ameshakufa, umuvumo bora kugumyeko, lakini laani ilikuwa inabaki kwenye maisha yako. ariko umukozi w'Imana afise ubushobozi, lakini mtumishi wa Mungu ana uwezo kukukura kuyo muvumo, kutoa hiyo laani. nagenda kwereke au umukozi w'Imana atandukanye na papa wacha. Ninataka nikuonyeshe jinsi mtumishi wa Mungu anatofautisha na baba yako au mama yako. Mimi nikikulaani, ukifanya kosa linatuma ili nikulaani, baba yako hawezi kutoa hiyo laani hiyo. Angekutoa hiyo laani. Na hakukunda, hata kama nakupenda, hawezi kukutoa hiyo laani. Ariko uja, lakini ukikuja hapa, so yarakuvuna. Baba yako akiwa ameshakulaani, sogokuru yarakuvuna, babu yako ameshakulaani, utaramenya Imana, ulikuwa haujajua Mungu, ukaza imbere y'umukozi w'Imana yasize, ukakuja mbele ya mtumishi wa Mungu ambaye afise imbaraga, ana uwezo so kugukura kuya muvumo so yagushizeko. laani hiyo baba yako aliyekutia kwenye. Muri icyo gitondo asubuhi hii ndagukura kijambo so yakuvuze ko riri, ndagukura kijambo sogokuru yakuvuze ko riri, ndagukura kijambo nyogokuru wawe yakuvuze ko riri, ndagukura kijambo nyogosenge yakuvuze ko riri, ndagukura kijambo bakwatuyeko. Murabizi kera hari ibintu bagira ngo ngugiye kwa nyogosenge ngo imbere yuko kubaka ngo nyogosenge ngo guhesha umugisha. Kuna vitu walikuwa wanasema tunaenda mara ya kwanza agiye kukuzingazi kwa shangazi yako. Uyu munsi ndakuzingurura mu izina rya Yesu. Leo nitakutoa hapo. Dufise ububasha, tuna uwezo. Reuben aravuga ngo Mose aravuga ngo Mose akasema eti ninduye, ninageuza ibyo bavuze kuri Reuben zenyewe alisema kwa Reuben. nanje muri iki gitondo na mimi asubuhi ya leo Imana yambwiye ngo mpindure. Mungu aliniambia ili nigeuze ibyo bagukoreye zenyewe aliyekutufanyia eko. Mpindure nigeuze ibyo bakwatuyeko, zenyewe alisema
maisha yako. imivumo yo mu buto Laana za udogo. ugeze mu busaza Unafika kwenye ukiri uzee. mu gishushyu umuvumo Ukiwa unalaani hiyo, Imana iragukura Mungu anakutoa kwa hiyo laani. ndaguheza kila mu izina rya Yesu Kristo. Ninakubariki kwa jina la Yesu. Semeni haleluya. Vuga haleluya. Urumuca Uko mtumwa wabaca wa watumwa. ariko uyu munsi Lakini leo uraba umunyamuhezagiro hejuru y'abanyamuhezagiro. baraka tu ya wenye baraka. Ntabwo uzoba uwo hasi, Hautakuwa wa chini, uzoba uwo hejuru mu izina lakini rya Yesu. utakuwa wa juu kwa jina la Yesu. Mana yaje, ibiziriko biriko biracika mu izina Kama rya Yesu. ziko zinachanwa chana kwa jina la Yesu. Ndavuze ngo ibiziriko biriko biracika mu izina rya Yesu. Ninasema kama ziko zinachanwa. Ayo majambo bakuvuze ko maneno waliyosema ariko arakuvako. yako yanakutoka yako. Oh haleluya. Amen. Iyo mivumo iriko irakuvako. Laani hizo ziko zinakutoka yako. Iyo mivumo iriko irakuvako. Laani hizo ziko zinakutoka. Iyo mivumo iriko irakuvako. Laani hizo ziko zinatoka. Ayo majambo bakwatuyeko ngo maneno waliyosema juu yako. nacumaze Eti hauko kitu. iriko irakuvako. Yako yanatoka kwa Ivyo biziriko bariko bakubohesheje kama ambazo walizokufa. biriko biracika. Ziko zinachanwa. Ico kiziriko cyo mu buto Kama ya kiriko kiracika. kinachanwa. Wenyemera ukazamura haleluya. Bali ukasema haleluya. Ico kiziriko Kama hiyo cacitse. kimeshachanwa. Nawe urubaka ukora ubukwe, nawe uracuruza bicemwo, Na wewe utaenda kutoka ariko mitego. abantu b'Imana nawe uratera imbere Na wewe nk'abandi. utasonga mbele kama Na wengine. upa Sikia. niwari kuri liste Haukukua kwenye y'abanyamugisha, ya wenye balaa. ariko biciye muri iri jambo Lakini vikipitia uraba kwenye number neno, 1, utakuwa uraba wa nimero kwanza. ya mbere, Utakuwa wa uraba kwanza. nimero ya mbere, Utakuwa wa kwanza. uraba uwo hejuru. Utakuwa wa juu. Osemene haleluya. Haleluya. Uraba uwo hejuru. Utakuwa wa juu. Ndavuze ngo uraba uwo hejuru. Nasema utakuwa wa juu. Imana yambariyemo ndababarire Unaniambia ili niwaambie. nangaze kuri ibi biziriko Kwa hizi biza kamba. gucika bizera. Zitachanwa kwa wenye wana imani. Osemene haleluya. Haleluya. Biracika. Vitachanwa. Ibyakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume 9 9 umurongo wa 31 kumurongo standi wa 31 31 hari ubutumwa Imana yamaye kukuza 31. Kuna habari Mungu ameniambia ili ni kuva kuri 31 kugeza kuri 35 35 kufika 35. sinzi ko iri jambo nari bigenda risoma hano muri repentance. Sijui ya kwamba nilikuwa Iri nari maze kuisoma kwe n'umunsi n'umwe nilikuwa na wahi kulisoma. sinzi. Sijui. Reka twumve. Acha tusikie. Imana ifise amajambo ye. Mungu ana Bibiliya ibitse ubutunzi, Biblia ibitse amabanga. inaweka. Reka mwumve uko Bibiliya ivuga. Acha msikie jinsi. Haleluya haleluya. Ngo Petero akiza Aineya nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya ni Galilaya ni Samariya rigira amahoro rirahangama kandi rigenda ryubaha umwami Yesu bihagarikiwe na mpwemu yera riragwira. Nuko Petero agenda hose amanuka no kubera bari iruda 33. Haleluya. Usikie ineno, umva ubuhanuzi bwawe. Usikie unabii wako. Asanga y'umuntu yitwa Aineya yari amaze imyaka 8 apfunda mu buriri kuko yari yaramugaye. Agira gute? Bapfundika iki? Bapfundika amavuka, bapfundika ibitoke, bapfundika imyumbati. Ariko iki gihe Lakini wakati huu bari bapfunditse umugabo yitwa ko ari umugabo cyangwa ari umugore Aine. Ariko imyaka 8, lakini miaka 8
amelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Abavuze ngo yarajyanye gusa anako abisobanuye neza mu Kiswahili. Yarajyanyeho imyaka, alikuwa nalala miaka 8. Atihindukiza. Alikuwa hawezi kugeuza. Yarapfundagaye. Alikuwa amelala hapo. Ijuru ryambariye. Mbingu ziliniambia eti nikisema mbingu vuze ngo amajuru, ijuru. Ni kweli. Nukuri. Ijuru. Mbingu yambariye ngo abantu batebeye. Limeniambia eti kuna watu wanakawia. Uyazikiki. Kwenye matatizo wakati mrefu. Bwana sifiwe. Sinzi myako mazufunze. Ufunze waraje kifira. Ariko Imana yambariye ngo ndabatangarize. Igihe cyo kubavundurura cageze. Semeni haleluya. Wahatebeye. Aho hantu wahatebeye. Ariko igihe cyaheze mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo ndagutangarize ni igihe cyo kukubyura. Imyaka 8. Ajyamye mu kiraro. Ajyamye mu gitanda. Ajyamye ahantu adashobora kwihindukiza. Imana yamanukanwe nawe mu izina rya Yesu. Imana ni wewe yarungikiye iri jambo. Wanyemerera ugatara haleluya. Semeni haleluya. Igihe cyawe cyageze mwene data. Imana igukuye aho hantu. Imana igukuye muri ako gakengegwe. Imana igukuye muri ako gasuzuguro. Imana igukuye aho hantu. Yambariye ngo tangariza abantu. Nabo bantu bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenga iratumva. Dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenze iratumva. Dufite Imana Mana wa itabara abayo. Iyo dusenze iratumva. hari igihe umuntu apfundira mu buzima, imiryango ikamupfako, abantu bakakureka, abantu bakakwibagira, bene wanyu ukamenga ntibahari, inshuti ukamenga ntizihari. Ariko Imana yavuganye nanje ngo ndagutangarize igihe cyageze. Niyo yisidukiye kukuvundurura aho hantu. Niyo yisidukiye. Niyo yimanukiye. Aineya yari yaratawe. Haleluya. Ariko Aineya yibutswe. Ndavugana na Aineya yatawe. Ndavugana na Aineya yahemukiwe. Ndavugana na Aineya imiryango yatawe. Abarozi barakuvunditse, barakuzingazinga, bazingazinga ubuzima bwawe, umera nk'agati k'inkokore. Imana ivuganye nawe ngo yamanuka no kukuzingurura. Reka kwiyahura gezaho. Igihe cyawe cy'ubutabazi cyageze. Igihe cyawe cy'ubutabazi cyageze. Igihe cyawe cy'ubutabazi cyageze. Semeni haleluya. Ni wewe Imana intumye ko wenyene hagarara ndakubwira. Imana imanuka no kukuzingurura mu bibazo urimo, mu ngorane urimo, mu mageragezwa urimo, ibibazo byagucanze, intambara zagucanze, imiryango yose nta n'umubona yo gutabara. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwira iragukuye aho hantu. Dufite Imana
tabaraba iyo dusenze iratwumva. Imana irambariye ngo imanuka no kukugirira neza, iragukuye aho hantu, iragukuye muri ako kangara ketu, iragukuye muri ivyo bimaramare. Amarirurira yicarire urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, intambara urwana helebo shakataya buhamya bwawe bw'ejo, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Hari abantu buzuye agahinda n'umubabaro mwari no koraniro, hari abantu buzuye amarira n'akabonge, hari abantu buzuye amarira n'akabonge. Ntabwo uzosubira inyuma. Imana ikoze kuri iryo fu, irusutsemo umuriro. Byari bana ahantu barishize ni mu gakono, ako gakono iyo bagashize ku muriro bagashusha, ingwara ziza ari nyungikane mu muryango, ingwara zirakura zicatsi goma zikura bagashira ku muriro bagashusha. Imana irakamenye mu izina rya Yesu, ndaguhanuriye mu izina rya Nde. Imana irakubona ugiye gufata amafaranga kuva icyo gihe ayo mezi yose, iyo uronse amahera hacahaza ikibazo, iyo uronse amahera hacahaza ikibazo, iyo uronse amafaranga hacahaza ikibazo, iyo utagwaye haba hari ikindi kibazo cabaye, iyo umwana atagwaye haba hari ikindi kibazo cabaye. Imana yo isenyuye icyo kintu bagukoreye mu izina rya Yesu. Mwenyemeye mukazamura haleluya. Abantu benshi Satani yarabapfundiza ahantu, ariko Imana irakuvunduruye, Imana irakuvunduruye. Twazamura haleluya. Imana irabapfunduruye, ndavuze ngo Imana irabapfunduruye. Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye, Imana irakubohoye. Hari ikikoze ku buzima bwawe, amateka yawe arahindutse, ubuzima bwawe bufungiye igitega, ubuzima bwawe bufungiye, ariko Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Iyo myanda bagusize Imana irayikogesha, Imana irayikogesha. Bwana Yesu asifiwe. Ahantu hose washizwe, ahantu hose wajyamitswe, ahantu hose wicaritswe, Imana igukuyeyo. Bwana Yesu asifiwe.
musicheze na hizi asubuhi, nimukire n'ibi bitondo. Ibitondo bifise imbaraga ziremereye. Ugiye kuronka amafaranga, mu bantu bagiye kugira amafaranga hano muri Repentance, uri kuri list. Sinzi ko mvugana n'abantu bumva, reka nitahira amasaha aragiye. Hallelujah. Semeni haleluya. Twazamula haleluya. Hari abantu bakuvunditse wewe, uyu mubona arapfunditse, bashfata ibihunda n'ibyatsi n'ibindi byose barundako kugira ngo avunde neza byagutosha. Ariko Imana ivuganye nawe kwikuvunduruye, kwikuvunduru. Umutima wawe urananiwe, umutima wawe wuzuye akabonge, ugomba guturika. Ijuru ryamanukanwe nawe, iryo ryakuzanye muri ino teraniro. Ijuru riragusekeye, ijuru riragusekeye. Umuco urashe mu buzima bwawe, impinduka ziraje. Uku kwezi kwa kane ukwezi kwawe. Twazamula haleluya. Tekana, cyo cyago si cyo kukwica, ariko icyo cyago ni cyo gushingira intaha Imana. Wewe wumve ko ari wowe uri kurabwirwa, ntiwumve ko ariko harabwirwa muhagararanye cyangwa mwicara. Abaganga bakubwiye ngo ntibishoboka, mubwire wasitayo shekos. Ibyo famiye zakubwiye ngo turaguhebye, turagutaye, mubwire wa wundi yakubwira ngo uzopfa nabi,
uzofata ungeranye uzofata unshikanye mubwire ayo musozi na yanyu ayo musozi na yanyu ayo marira na yanyu ayo marira abaya yanyuma ayo marira abaya yanyuma ayo marira abaya yanyuma ayo marira abaya yanyuma ayo musozi abaya yanyuma ako kabonge kabaya kanyuma Imana irakwibutse nshuti Yesu gumbira ikiravuga ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye ndi kumwe nawe mwana wanjye ndakwibutse mwana wanjye ndakwibutse mwana wanjye ndagutabaye mwana wanjye ndagusubije ko ikiganza canje mwana umva Uwiteka rikaravugana n'umutima wawe ubuzima bwawe yari yaravunditswe ahantu dosiye y'urugo rwawe yari yaravunditswe ahantu dosiye y'umubiri wawe yari yaravunditswe ahantu ariko Imana irakuvunduruyeyo nabo shekete fata umwanya fata umunota umwe basi wo kuririra Imana wo kuririra Yesu niwe nshuti yawe ya hafi niwe nshuti yawe ya bugufi ndabona aramanutse kugukorako ndabona aramanutse gukora mu mubiri ndabona aramanutse gukora mu mitsi aramanutse gukora mu maraso tere ingwara ziriko zirahunga izo ngwara warungikiwe n'abarozi izo ngwara warungikiwe n'abacawi izo ngwara warungikiwe n'abadayimoni ziriko zirahunga te kotala talibaido shai ijuru rirakwibutse mwene data ijuru rirakwibutse nshuti yacu ijuru rirakwibutse n'umuryango wawe mwari mu gasuzuguro katagira izina mwari mu gacengego katagira izina mwari mu Mariya ata muntu n'umwe yobahoza mwari mu Mariya ata muntu n'umwe yobatabara yarire na yanyuma ntacyo bitwaye ndabona ukuboko kuriko kuragukuraho ahantu wari umaze imyaka 3 wari umaze imyaka 5 wari umaze imyaka 8 nka Ineya wari umaze imyaka 10 nka Aladepo shekete teleshaya talalalabosh ibyo bagukoreye Imana ibihinduye ubusa ha hehele ego kolibando velebo sheketeleba teleshaidefando Imana ikira désorganiza amaorganisation diabolique amaorganisation satanique amaorganisation ikuzimu ikira désorganiza ibyo bari barakoze ikira désinstara amainstallation y'abapfumu ibyo bagukoreye guzokwicwa n'iyo ngwara apana inasikia
sauti kutoka mbinguni, ndumva ijwi riva mu ijuru rivuga ngo mwana wanje ndakuzi kandi ndagutabaye. Ntabwo uzomaramarira aho hantu, ntabwo uzomaramarira kuri uriya musozi, ntabwo uzomaramarira muri uriya rugo bari bazi ko uzorumaramaramo utazohabyara abana, ariko uzobyara abahungu n'abakobwa. Bari bazi ko utazodandaza ngo wunguke, ariko ugiye gucuruza ushike anetosh. Ego ako gahinda ndabona Yesu ariko aragashingura, ndabona Yesu ariko aragashingura umutima wawe. Hari ingwara ziriko zirashinguka, reka gusamara. Hari abantu bariko barasamara, senga. Ayayayaya, nimuzamure ibiganza minota nk'ibiri gusa. Birabaye no kuri kwima, birabaye utaramaramara, birabaye utarakogwa n'isoni, birabaye utaratetegwa, birabaye wegumiza ibiganza hejuru. Birabaye utaramaramara. Imana iranse ko mumaramara, iranse ko mukogwa n'isoni, iranse ko mumaramara, iranse ko mukogwa n'isoni. Hey. Thank you, Gloria. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze Mesiya. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Komera Imana amashyi cyane, koma akaruru k'intsinzi. Imana ikubohoye, mbonye Imana igukuye kico kiziriko cyari kikuriko. Mbonye Imana ikubohora. Imana ikikoze ku buzima bwawe. Mwo kwicara gatoya tugasuza, twokomera Imana amashyi menshi. Byaje bitakugishije inama, bigiye bitanakugishije inama. Ndavuze ngo bigiye bitakugishije inama. Byo bibazo biratekeye bitakugishije inama. Wonyemera ukazamura haleluya. Reka nababwire, ari abantu bafite ama business yari yarahombye, Imana yugururiye bishasha mu izina rya Yesu. Imana yugururiye bikomeye mu izina rya Yesu. Ejo turabandanije no guhanuzi, turabandanije no guhanura ubuzima bwawe, turabandanije no guhanura ubuzima bwawe, turabandanije n'ijambo n'ibiziriko. Tuziga ikiziriko kindi cya 10 na kangahe na 5 cyangwa 6, hanyuma twinjire muri profesayika, twongere gusenga, twongere gutanga ubutumwa. Sema haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ishimwe cyane, ndavuze ngo Imana ishimwe cyane. Imana irakuzinguruye mu izina rya Yesu Kristo. Wewe Imana iragukuye aho hantu, iragukuye muri icyo kibanza kitari kibanza cyawe, iragukuye muri uyo mwanya utari umwanya wawe, ikwinjije mu mugisha Imana yari yagusezeraniye. Imana yavuze ku buzima bwawe. Tubandanyeje mu gatondo. Imana ishimwe, kadukorera Imana.
ndavuze ngo Imana igiye gukoreka ko ari yazindukanywe nawe. Nibyo shoboka ko mvuga ko umuntu wese mwaka kanya kubera umwanya ari muto, ariko ijambo cyizere ryagukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ryagukoreye. Sema haleluya. Data ndasengeye amashikanwa n'ibigira 10 tugiye gutanga muri aka kanya. Uhezagira umuntu wese, usuke umugisha, usuke umuhezagiro, usuke imbizi z'amazi y'ubugingo. Ikintu cyose umuntu agiye gutanga, abagiye gutanga amashikanwa uyahezagire, abagiye gutanga ibigira 10 ubihezagire mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mungu akubariki. Imana iguhezagire cyane. Ndavuze ngo Imana ihezagire ishikanwa ryawe. Ndavuze ngo Imana ihezagire intambuko yawe. Ukuteye intambuko, Imana nayo itera intambuko 99 zari zisigaye ku buzima bwawe. Imana nayo itera intambuko 99 zari zisigaye. Amen. Haleluya. Winjire ahantu byari byaranse ko winjira. Uhonyore ahantu byari byaranse ko uhonyora. Imana igutwengereze ahantu wari waraririye. Twavuga haleluya. Amarira yawahindutse ibitwenge, dore wari umaze iminsi ubabaye. Imana irakwibutse, irakwibutse. Sema haleluya. Imana irakwibutse. Bya bintu byari byarakoretse ku buzima bwawe, Imana irabihinduye zero. Uriya muntu yari yaraguhambye, yari yarakwishe, Imana ibihinduye zero. Ikwambitse umutama na mushasha. Burya nahanuye Mana yanje. Ndavuze ngo pasiteri yumva kandi umubiri kagenda neza, yakire gukomera mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Ejo mugerageze kuzinduka nkuko mwazindutse. Mugerageze kuzinduka nkuko mwari mwategereje kuzinduka. Twinjire ku mwanya vuba na vuba, twumve ijambo, duhanure, twongere dusenge. Mungu awabariki. Ujana umugisha w'Imana. Gira amashigwe uyu munsi. Ku mugoroba isaha 10 tuzaba turi hano. Turabandanyiriza aho twari tugeze. Muranyumva? Turabandanyiriza aho twari tugeze. Saa 10 tuzaba turi hano. Witegure. Uve mu kazi wiruka, nawe woshika nga 11 uze wirukanga. Icyo utakiriye umwanya uracakira ni mugoroba. Imana bagirire neza. Ujane na Yesu. Abagiye mu buzi ugirirwe neza.